mugira muvuze Kigozi ya 18. Gakeye Mike. Gakeye Corinne. Maze iminsi sindiko ndasoma Bibiliya, umunsi umwe ncasoma ahantu bavuga ku bintu vy'amabango. Narumvise yuko hariho amabango 5 mu ishengero, ariko na bugingo n'ubu sishobora gutahura igikorwa ca buri bango, kandi narabonye ko benshi mu bagenzi banje nabo badashobora gutahura ico umuntu wese ari mu ishengero. Ngomba ko tuvugana ido n'ido yavyo. Uraza ayo mabanga 5 none? Egome, niyumvira yuko hariho abavuga butumwa, abungere, intumwa, abigisha n'abavugishwa n'Imana. Ariko ingorane nuko ntibuka neza aho uyo murongo uri. Uraza aho biri mu Banyefeso gice ca 4 umurongo wa 11. Handitswe ngo, kandi yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba abavugishwa nayo, abandi kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba abungere n'abigisha. Ariko no munsi ndasavye Corinne, nitugire ibintu birebire ko tuvugana gusa kuvyerekeye abavuga butumwa nabungere. Ego cane Mike, numva ari vyiza. Icanke negwa nuko ntahura ahari itandukaniro, kuko kenshi omengo umwungere muvuga butumwa canke umuvuga butumwa n'umwungere. Imbere ya vyose ngomba kutahura ko umwana w'Imana wese yahamagariwe kuvuga ubutumwa, mu kuvuga gushinga intahe kubw'icubahiro c'Imana no kuvuga ivya Yesu, kugira ngo abari mu nzira y'amahonero baronke ubugingo budashira, ariyo ngabire duhabwa ku buntu. Kandi Paulo yandikiye Abaroma ababaza ingene abapagani bazokwizera Yesu igihe batumvise inkuru nziwe, kandi ko batazokumva hatagize umuntu ababwira. Urashobora kubisoma mu Baroma gice ca 10 umurongo wa 14. None ivyo bisigura ko twese twahamagare kubwiriza ivya Yesu? Ego cane. Ariko ibango ryo kuvuga ubutumwa ni muhamagaro udasanzwe wo kuzana imitima kuri Yesu. Mu bikorane binini nivuga butumwa hanze y'ishengero, kugira ngo binjire mu ishengero ari umubiri wa Kristo. None rero turashobora kugereranya umuvuga butumwa n'umurovyi agiye kuroba mu kiyaga? Aho karorero karatomoye neza cane. Ariko iyi mitima yihanye iri mu ishengero, birasaba ko undi muntu ayitwararika. Aho niho hari bango rero ry'ubwungere, ibango ryo kuzigama imitima mu ishengero. Egome mu buryo bumwe Bibiliya igereranya umwungere w'ishengero umwungere w'ubusho. Uwo nawe akaba usanzwe uzi yuko igikorwa ciwe ari kuzigama no kwitwarika ubusho. Nukuvuga ko ayo mabango yuzuzanya? Bitegerezwa. Niko vyari bimeze kuri Paulo na Apolo igihe yandika mu Bikorinto ba mbere igice ca 3 umurongo wa 6. Yavuga ngo, jewe narateye imbuto, Apolo arazivomera, ariko Imana niyo yazikujije. Jewe mbona Mike umenga ibango ry'umwungere rirusha yandi yose icubahiro, kandi abakristo bakiri bato kenshi barota kuba bungere. Birashoboka ko abantu bavyifuza igihe bavyitegereza bari kure, ariko kubganje ibango ry'ubwungere ni ryoroshe Corinne, ntiryoroshe na gato, kuko nkuko Yesu yabivuze, kuba umwungere mwiza ni ukwemera gutanga ubugingo bwawe kubw'intama, nkuko vyanditswe muri Yohana igice ca 10 umurongo wa 11. Ugomba kuvuga ko ategerezwa gutanga ubugingo bwiwe kubw'abakristo bo mu ishengero arongoye, mbere akanaheba inyungu ziwe kubw'inyungu y'ihanga ry'Imana. Si jewe ndabivuze, ariko ni Yesu yabivuze. Kandi utagize nkuko, uwo mwungere agereranywa n'umucangero, nkuko Yesu yabivuze muri Yohana igice c'10 umurongo wa 12. Umucangero? Egome, bisobanura ko ashira imbere inyungu ziwe, kandi ugasanga ari inyungu z'amafaranga hanini. Hateye ingorane rero, uwo mucangero arata intama gahunga. Agahunga jahehe? Aha mugwa neza. Nukuvuga mu ishengero aronka inyungu ziwe. Ivyo birakunda gushikira abungere bahindagura amashengero barondera ahantu haruta handi. Yo, Imana ibafashe, kuko wotuma uba utizera kuba umucangero. Ndemeranya nawe Corinne. Urakoze cane Mike, wambwiye ko tuvugana ku mabanga 2 uyu munsi. Rero tuzosubira umunsi mwiza. Ntacu tuzosubira ejo, nzobikubwira ibisigaye.